Kagisye niko cyatsuga. Kagisye. Ego. Aha. Arnicia Cadeau Ravelle. Arnicia Cadeau Ravelle. Génération yo. Ndo mukobwa sinduwaka sindategije teka ariko ndizera ko ariko. Umva rero abantu baremerewe. Sinovuga ngo araje kwiyamamaza ashaka kurondera ariko sinduwaka. Murubaka. Ivyashika tuzabimenyesha. Cyane gose. Nkuko tubona mu bakinyi cyane mukinana bariko baradutereteka. Bariko bararongora barongokwa. Cyane. Imana ibahezagire. Andi. Challenge novuga niyo muri societe. Hari igihe uja gukina ibintu ugasanga cyane zo mu gitanda. Cyane zo mu gitanda. Ubutumwa muratanga ariko umva ubutumwa kubera ari audio visuel teza kubona ko ari real. Cyane gose kugira ngo umuntu ushobora kumwigisha neza. Umwigisha pratique. Yashobora gushika kuko n'umukobwa ari we wese bimushikira niyo ataza kuba ari muri filime ariko haba hageze nyene we gukoresha ubwenge bwawe n'ubwitonzi bufise kugira ngo urabe neza niba uwo muntu ariko arakorondera isaye canke hari ibindi bintu akararondera. Muri sireba mu nyagutse ko twese tuza tuvuga cyo kimwe. Umwanya burya uradefinisa ibintu. Biba bisaba kwihambira ugakora ugatanga kera utaremererwa. Burya ba type bari seriye cyane ntibakunda gushika badudurirako, ahubwo aba type batari seriye babivuga mu minsi 2 baranyarutse umwe mu munsi umwe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe umwe mu ba fashion canke akenyezi canke abakobwa byose bivuga cyo kimwe. Ndakora mu kici cyane. Akazina mwitwa bande? Nitwa Kagisye Arnicia Cadeau Ravelle. Ofisa amazina menshi cyane. Simaki. Kagisye ni Kirundi cyo. Yego. Kagisye. Yego. Kagisye gusya. Kagisye niko cyatsuga. Kagisye. Yego. Aha. Arnicia Cadeau Ravelle. Arnicia Cadeau Ravelle. Génération yo. Ari abantu usanga ari nka transiza cyangwa kansiza bace bakura ko kaya katro akayaje cyashira ko imyaka igumi imana ngiri hasi. Mugomba ibintu bya aya mazina nyene ashimiye cyane. Uri umukobwa urubatse bimeze bigiti muri rusange? Ndo mukobwa sinduwaka sindategije teka ariko ndizera ko ariko. Umva rero abantu baremerewe. Sinovuga ngo araje kwiyamamaza ashaka kurondera ariko sinduwaka. Murubaka. Ivyashika tuzabimenyesha. Cyane gose. Nkuko tubona mu bakinyi cyane mukinana bariko baradutereteka. Bariko bararongora barongokwa. Cyane. Imana ibahezagire. Andi. So, uri umukinyi w'amafilme, umukinyi w'amareresi mu Kirundi niko babivuga, watanguye ryari kumva ko ufise iyo mpano yo gutangura gukora ivyo bintu? Okay, igihe nimvamo ko ufise impano yo gukina, novuga ko narayamanye kuva nkiri umwana kuko nakina mu mateatre agiye atandukanye kandi bashi bakagenda bambwira yuko babona ndabishoboye. Ubirimo neza. Ego, hama ariko ngeze muri lycée, ngeze mu 11 niho niyumvira ati ninamara gushika amashuri ya kaminuza nkaja mu gisagara kuko ni Karuguru. Nzorondera umugwinyi nawe. Iwacu ari. Iwacu hari Mwara. Ndavuga ati nzorondera. Abantu b'Ikigutu tubaramutse n'igisozi. Abantu b'Ikigutu n'igisozi tubaramutse. Abo mu Kibumbu, abo mu Kayokwe, Ariko neza ndabaramukije cyane. Aha. Ego, hama rero maze gushika ino, nshitse muri kaminuza narabanje ndarondera umukuza wanje. Nasanze ufite umukuza wanje akora ibintu by'amafilme, ariko sinashaka kumwishimikiza kubera ko sinashaka azava yimva ngo ko yari famille. Hano wenyine ndabizi ko atari kunyemerera. Nashatse aho mpera hari hasi. Petese nubwo hatabari hasi ariko
bampera bo hasi bakanyigisha bakanduza hama nkazoja gusaba ubufasha umukuza wanje wundi mfise ico nageze ego niho rero naca ndonka umugwi mwiza cane gose nkunda ari nayo famille yanje ni wari ubizi nibo banyakiriye kandi n'izisaha niho nkibarizwa warubizi ego ni yahe vision ufise ivuga ati naratanguye kino kintu kuva imwaro gushika urugendo gose nagenze guca ku mukuze wanje gushika no munsi uvuga ati ndifuza ko amareresi ndagera kuri kino kintu jewe mfise vision yo guteza imbere cane cane impano tukaba impano yo kugira amareresi tukarenga imbibe nizera ko niba uno munsi tukija mu Rwanda gusa nizera ko mu myaka iza biciye kuri jewe canke bazoba baraciye kuri jewe nyene ndashobora gushika Hollywood kubera iki byose birashobora gushika vision cane ya hagufi mfise niyo nanje kuzofasha abana bafise impano muri bo kuyerekana nkuko nanje nafashijwe biciye muri warubizi na BMT numva ko ibintu bimeze neza cyane so ari ikibazo umaze guhura muri ico challenge mbi uvuga ati narahuye niki sinari nzi ko ari uko bimeze ariko no munsi ndiko ndagikemura mu bijanye muri kino kibazo ko challenge novuga niyo muri societe hari gihe uja gukina ibintu ugasanga cyane zo mu gitanga cyane zo mu gitanga nuko muratanga ariko umva ubutuma kubera ari audio visuel teza kubona ko ari real cyane gose kugira ngo umuntu ushobora kumwigisha neza umwigisha pratique rero uvuga ko challenge nawe nayo niyo muri societe abantu bashobora kubona ukundi kuntu n'abandi bari bizera yuko bagufasha mu mugongo ndavuga nko kugatumba ugasanga bamwe bagenda kubwira nka mama nk'amajambo umukobwa wamuhevye wamuhevye binasigaye kina kantu reka ariko ndashima mvuze wanje gose na famille yanje kuko baramfata mu mugongo mama wanje arabansubiriza hasi ati genda murera banyu wanje naramwirereye bayimeze neza cyane ego ariko nikabura kugutusha niyo rimwe na rimwe tuba tugomba kuyiha amahoro hari gihe uhora n'umuntu ukabona umenga ariko akora ukundi kuntu ariko iyo wibutse ko ari kurigisha kandi ufise abahindutse kubera wewe birakurema agatima yego basha ntabaraza naho ku rundi ruhande ugira ngo uganirize nyine ko bakubonye muri film ukundi kubona izo challenge yakunda gushika cyane ku bakobwa kunganiriza kuvuga ati nagukunze lucky ya film nayikunze yaba cyangwa ati ndashobora gushamo amafaranga muri ubwo buryo atari ivyo ashaka birakunda kuba ku bakobwa nkukugaragara mu bwiza nta birashika birashobora gushika kuko n'umukobwa ari wese bimushikira niyo ataza kuba ari muri filme ariko haba hageze nyene we gukoresha ubwenge bwawe n'ubwitonzi bufise kugira ngo urabe neza niba uwo muntu ariko arakorondera isaye canke hari ibindi bintu akararondera nuri sireba mu menyaguta ko twese tuza tuvuga cyo kimwe mwese muza muvuga cyo kimwe ariko umwanya burya uradefinisa ibintu biba bisaba kwihambira ugakora ugatanga kera utaremererwa ugasubira hari n'abatanga iyo keya mugabo ukabona utanguye no gutanga agacu kera ukabona umenga aho gatera arokira avayo bukebo sugere twe tukitubandanye tuzokomera ari mugana avuga ngo ibiri kure bijya n'abahambije ibiri bijya bari n'amaguru ariko ari gihe umuntu burya ba type bari seriye cyane ntibakunda gushika badudurirako ahubwo aba type batari seriye babivuga mu minsi ibiri baranyarutse mu munsi umwe kuratahura ico kintu ariko umutipe ari seriye usanga aza n'umuhira kukuramutsa ntanakubwire n'ivyo ari vyo wamubwiriye ntize senkani akayaguha tu n'umwaka ugahera hama bagutwara akaza kurira ngo urumva ngo kirya gihe ngo ubibona ntavyo wabona niko utabivuze tubasabe kubivuga hakiri kare mugakora mu munsi umwe arabamisha mu munsi umwe babihejeje kandi rero no kugira bivemo bivamo mu munsi umwe nyine yego tubasengere cyane ni cya kintu kimaze kukunezera cyane uvuga ati narashoboye gushika muri kino kintu kubera mpunjwe na amareresi ntarabonungutse kumenyana none mutsiko dukora ikiganiro kubera amareresi cyane gozi cyambere novuga nkuko bivuze no kuba nicaye ngaha aye no kubera amareresi naco ni kintu nk'agaciro cyane gose kandi kinezereye ariko ico novuga kimaze kunezera cyane ni nahe numvise y'urugo kwagomba rusambuke
komeza bandanya ego nuko ngomba rusambuke n'abantu baraje kubahuza vyaranse ariko baca bararaba filme twakinye yitwa Intore Ntindi umugore yarayiravye hama bonyene baraje barabinyibwirira yumve ngo ni inkuru ngo numvise ahandi umugore niwe yarayiravye bwa mbere hama yereka umugabo wiwe ama baravuga ati by'ukuri bano bantu badukiniye ibintu kandi niba twumva nje nabonye ikosa aho narikoze reka twubake rero icyo kintu cya mbere novuga kimaze kunyohera kuva nagakina film kuba hari urwagomba rusenyuke ariko muri filme yitwa Intore Ntindi ya BMT yanditswe n'umuntu yitwa Medemane Rakiza nakinyemwo ngakina na Sabas na Vera igashobora gutuma abagomba bavane urugo rugomba rusenyuke gusubira kwiyunga bakomeye ni filme aba ari review ikinigwa ruguru ego mutangura n'imodoka ego tutangura n'imodoka nari umugore n'entreprise wishima utazi byo gufata ivyo nitaho ubwiza bwanje gusa sinibaza yuko nkibaza ko umugabo wanje akunda ubwiza bwonyene ndashaka kumenya abashutinze ya video abashutinze video ni abantu usanzwe dukora cyane kandi bakora ibikorwa byiza nabo barabone ko amasana mera asa neza ni yitwa X-ray ni bafise 257 films ariko director yitwa Amede ni nawe yanditse niwe yatumye mubona musobanukiwe cyane gose ijya nkuru urabona ko itandukanye n'izindi n'umugabo akora ibintu bikora inka cyane gose kandi nawe mukuza wanje nariko ndavuga rumva ifaka no kuzura bahafiwe ni bwa butumwa ushobora guhereza abagenzi bawe cyane cyane b'abafasoni bakina amafilme amareresi uhereza n'ubutumwa bagenzi bawe musanzwe mukinana muri rusange muri industry n'ireresi zo mu Burundi bagenzi banje b'abafasoni canke babigeme bakina amareresi ico nababwiye no kubandanya bagafatana mu nda tugafatana mu nda kuko iyo uri wenyene hari aho udashobora gushika ariko ifatanije n'abandi ugera kure cyane kuko hari ivyo nashoboye Fani ashoboye hari ivyo ashoboye Mire adashoboye ariko iyo dufatanije twese dushaka kugera ahantu kure hanyuma muri rusangi naho no kubandanya novuga hari nka bimwe buriya gushira hamwe n'ikintu ca mbere buriya ni ikintu kigituma iyo ushize hamwe n'umuntu murahanurana iyo ikintu cyawe kitagenda neza iyo wumva impanuro urahanurwa kandi ugasanga ibitahora bigenda neza biriko biragenda neza cyane no kubandanya tugira amakuraje tukandika amasa meza tugakomeza tugatanga ubutumwa kuko nivuga ubutumwa tuba turimo yego digere gukiye mu mareresi tunatanga n'ubutumwa kandi nimba hariho umugabo afise impano umugore yoba afise impano amurekurire tuja muri ayo mareresi kuko mu Burundi turacakenye abantu batinyuka kuja mu mareresi kuko tuca tubafata ukundi ko yego asante sana twakoranye neza cyane agaze nawe tunatubirira n'abakunzi bawe kugukwikana na TikTok na Instagram na Facebook ego ndabatumiriye gukurikirana imbuga zanje ni Cadeau Ravelle hanyuma kandi turiko kwetu umva